mumfashe kurwanya akarenganyo. Ko ndababwiye ngo mumfashe kurwanya akarenganyo. Ni bande barenganya? Si twebwe nyene muri iyi sare. Si twebwe nyene muri iyi sare none. None kwa bene gihugu bava ko barenganywa. Si twebwe nyene muri iyi sare. Abazitane niho bari. None muzitane ni nkuki atadenosa akarenganyo kabera mu ikomine yiwe. Ko atigera avuga ati je bariko bararenganya azarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera. Muzitane si wo muvyeyi none w'ikomine kubera iki abana biwe barira arorera gutya. Ega arashobora kuvuga ati none je nduhangara urya muntu yabigize tanga raporo kuumuruta. None kubwira buramatari uti ntabarabura amatari gaje ngaha ibintu vyayangaye. Umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara. Wewe kurudapere utegerezwa kumenya anti tutwara ni wewe bibazwa. Ubu rero je nibo tugira tutangure dusigarwe ndabiko bidakunda. Hadabwe mu ntara mpamagara ingogaha. Ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye. Ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke. Kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu. Nico conyene igituma twagabanuye intara ni kubera iki? Twararavye dusanga iryo tunga ry'igihugu irazegegera bene gihugu. Duteza kuba dufise ikomine zifise ubushobozi, intara zifise ubushobozi. Dushaka rero yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buzara ubutegetsi bufise ubutegetsi koko abene gihugu bubaha. Dushaka yuko rero uburamatari abafise ibishigikizo nabajejwe umutekano nabajejwe ubutungane nivyo bishigikizo vyiwe. Hamwe ata muntu numwe ashobora kwigira akagarama ruganda mu ntara. Mu ntara urasanga umuntu avuga ati jewe n'amahera afise muri iyi ntara. Mugihe hari ubutegetsi bw'intara abatara bakubwira ati uvuze ngo kandi ndakwereke ko ubutegetsi bw'intara buriho. Nico gituma rero hagitwagabanuye intara kugira ngo buramatara z'abafise abahinga babikwiye kandi bafise ico bakora.